Mugihe hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi hakomeje kuvugwa injyane ziriko ziraturuka ku bigendanye na politike cane ku bigendanye n'amatora hari karategurwa muri bino bihe. Hari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, hari byinshi bikomeje kugenda biravugwa, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira yuko ibigendanye na cane n'amatora yimirijwe mu Burundi bishaka kugaragaramo injyane zigiye zitandukanye. Ni mu gihe abanyagihugu bamwe bo mu migambwe igitandukanye beyamiriza ibiriko birakogwa n'imbonera kure za Reverend Kuriyo ndetse na Evariste Ndayishimiye, bakavuga yuko ari bararemere cane badakwiriye kuba bakomeza kugenda barihanganira. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri no mwanya arakomeje gutera impungenge, arakomeje kugenda arakora n'ubundi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bigatuma bariyamiriza iryo bara ririko rirakogwa. Ni mu gihe muri kino gihugu cacu c'u Burundi kandi yakomeje ibikorwa by'imbonera kure bigendanye no kwerekana ingufu z'umugambwe ibiriko biramaganirwa kure n'abatari bakeya, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Imigambwe igitandukanye irimo nk'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa yarambuwe cyangwa yaranyazwe umugambwe wiwe, n'abandi bagiye batandukanye barakomeje kwiyamiriza ibyo bikorwa byose, bakamenyesha yuko atamatora ariko arahari mu Burundi, bakavuga yuko rero nta munyagihugu numwe akwiye kuzayitaba, bakamenyesha yuko CNDD-FDD igomba kuzoyitaba yonyene. Umufungwa yarishwe arashwe n'umupolisi muri kino gihugu c'u Burundi, nkuko bigaragara ni kw'ibaro rikuru rya Gitega, nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi bije nyuma y'iko rero hakomeje kugenda harikangwa ibigendanye no kuba nyine kuri rohero rikuru rya Gitega hoba hari imigambi igitandukanye yo gucikisha bamwe rero nyine mu bafungwa canke mu banyururu bagiye batandukanye, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ngira ngo mu minsi iheze nibwo narabamenyesheje ibyama biragaragara na cane bimenyeshwa yuko nyine uyu General Arigome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere yararongoye n'igipolisi mu Burundi nyine, nkuko bikomeza kugenda bigaragara ngo haba hari imigambi iremere cane yo kugerageza nyine kuba iyo cikishwa. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bemeza neza yuko mu Burundi n'ubundi iribohero hakomeje kugenda harikangwa. Amakuru atumenye atugera muri uno mwanya akaba amenyesha yuko nyine uyu nguyu yararashwe, bari bazi neza yuko ari General Arigome Bunyoni yaragiye gucika, ariko nyine bikaza kurangira atari we. Abo muryango wa General Arigome Bunyoni bakomeza gusaba yuko uyu nguyu yahoze ari igihanganye muri leta y'u Burundi nyine yoca arafungurwa agakurikiranwa ari hanze nyine, cyane yuko afise ingufu nkeya, cyane yuko afise ingwara ikomeye cyane ya diabete, nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo bihagaze gutyo kandi nkuko bikomeza kugenda biranatangazwa, ku rundi ruhande bamwe rero mu basirikare bakomeye cyane mu Burundi biyamiriza ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa, maze bakagaragaza neza yuko uko byogenda kose ari akamaramaza. Baca bashimangira ndetse bakanerekana neza bikomeje kugenda biratera impungenge, maze bagasaba yuko hano mu Burundi ibigendanye no kurengera imfungwa byoshiramo ingufu nyine, bagaca nyine barakingirwa, dore ko bakomeje guhura n'ibara iremere cyane. Turagaruka kuyane makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi. Mwongeye kwirirwa neza mwese badukurikiye kuri no monesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho avugwa ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, abakomeje kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, abari mu gihugu c'u Burundi ndabashuje mwese, ndabifuriza ibihe byiza cyane. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, twese mwese turabifuriza kumererwa neza. Abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'umwihariko mu makungu ya kure, mwese turabahaye yamu cyane. Niba ari ubwa mbere wishyitse ngaha, reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, utanga ibyumviro byawe ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, tukibanda ku biriko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese nyine, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihe hakomeje ibikorwa bigendanye no gutegura amatora mu Burundi, abatavuga rumwe n'umutegetsi bariyamiriza ibigendanye n'aya matora ariko arategurwa, bakabona yuko aya matora azokurura indyane, ndetse hakaba hashobora no kuzozamo rero ibigendanye n'amasasu canke inkoho zigaca ziravugwa.
umugambwe APDR usanzwe uracuditse na leta ukomoka mu mugambwe CNDD-FDD wo ubona yuko nyine amatora ashoboka, abavuga ko nyine amatora adashoboka ngo kuko rero hari ubukene bw'igitoro ngo n'icitwazo kubw'uyu mugambwe nyine umutekano ngo niwo wonyine wotuma amatora ataba, uwo nawo kandi ubutegetsi bukomoka nyine muri CNDD-FDD ngo bwarakoze ibishoboka byose umutekano uratsimbatazwa, yamara nyine uyu mugambwe uremeza ko nyine mu gihugu hari ingorane nyinshi mu by'ubutunzi, imibano ndetse n'ibindi. Muri kino gihe rero himirijwe amatora ngo ni akaryo keza ku migambwe ko kwerekana ingene ivyo bibazo nyine bihari bizotorerwa inyishu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uyu ni Gabriel Banzawitonde abishikiriza nk'uko vyoma bigaragara, ariko kandi ibingibi ntabwo ariko arabihuriza kimwe rero nyine n'abandi bagiye batandukanye muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bamwe rero bavuga yuko ibigendanye n'aya matora mu Burundi akomeje kugenda hazamo ingorane nyinshi cyane, maze bakagaragaza neza ko aya matora adakwiriye kuba yoba mu gihe rero impande zombi zaba zitariko zirayategura. Ibi kandi byemezwa n'urunani Burundi bwa bose, hakiyongeraho kandi na bamwe mu bandi bagiye batandukanye barimo nk'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Uyu ni umwe rero mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko nyine anateye impungenge na bamwe mu bantu bakomeje kugenda baranyuruzwa, na cane cane bamwe rero mu bayoboka uyu mushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Ibi kandi birakomeje kugenda nyine biratera umutima uhagaze, ayo mushingamateka Honorable Agathon Rwasa avuga yuko nubwo bigoye, nubwo bikomeje kugenda birabakamaramaza, bazokomeza guhangana ndetse bazokomeza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo barabire hamwe nyine ibigendanye no kuba rero mu Burundi hashobora kuzoba amatora meza. Uyu nawe yamenyesheje yuko amatora akwiriye nyine ko yotegurwa neza, ariko kandi bigizwemo uruhare n'imiryango yose nga mu Burundi, abavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo, mu gihe ibyo ngibyo bitokorwa ata amatora ari mu Burundi. Ibi yabivuze ubwo nyine yarahejeje kwakirwa nyine nk'uko byuma bigaragara. Inyangamugayo za CNL ya Rwasa uko zari zaje nyine kumusanganira, aho rero abashinga amateka nyine bashigikiye Honorable Agathon Rwasa n'abandi banyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bari baje kumwakira aho yaramaze imisi iburaya rero mu kazi kiwe k'imisi yose ka politike, akaba yaranacakiye nyine mu bihugu yaranaciye mu bihugu rero bimwe na bimwe bya Afrika. Uyu Honorable Agathon Rwasa n'umunezero mwinshi nyine yarasabye abamushigikiye bose kwitonda ndetse no kwirinda abakeba kugira ngo babure rero aho babakura narirya nyine amatora yimirijwe, ntibabahereze mu busho nyine bitwaza ngo mushigikiye njewe nyine, igihe niyo cagira nyine abarundi bonyine ukuri bazokumenya. Mwomenya yuko urongoye ugwaruka ku rwego rw'igihugu nyine ko yabuze irengero, kuko rero nyine nkuko tubikesha King Umurundi, nkuko Agathon Rwasa yama yarabishikirije ati n'iterabwoba CNL ikomeza kugenda irashigwako, ariko kandi ivyo ngivyo nyine ntacyo byoma biradutwara. Amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana uyu mushingamateka nyine arakubutse mu bihugu bya Buraya, yarakiriwe ku kibuga mpuzamakungu cya Bujumbura cyaritiwe Melchior Ndadaye nkuko bigaragara. Kugeza uno mwanya ibi ni bimwe mu bintu bigaragaza neza yuko uyu mushingamateka ashigikiwe n'abatari bakeya, ariko ku rundi ruhande yaravuze amajambo akomeye cyane avuga yuko ibigendanye n'amatora mu Burundi niba bidashizwe hamwe nyine ngo bitegurwe neza nyine biraza gutera izindi njyane ziremereye cyane mu byo politike, maze anamenyesha yuko nyine usibye we hari n'abandi bamwe na bamwe nyine bifuza ko Burundi bwoteye imbere bugaca buragera ku mbona kazoza bwihaye, ariko kandi bagaca baranagaragaza neza yuko ibyo byose bigomba kuzokogwa nyine hakoreshejwe n'izindi ngufu, mu gihe ibigendanye n'ibiganiro byo politike bitohabwa agaciro canke ngo bice birahabwa agaciro. Uyu mushingamateka amenyesha ko akomeje guterwa impungenge n'uburyo abamushigikiye bama bakomeza kugenda baranyuruzwa, ariko kandi ku rundi ruhande agaca aramenyesha yuko nawe yiteguriye kuzobagwanira nk'uko yagwanye
yamuvanye mu ishamba nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi kandi bijyana no kwamagana imbonerakure zikomeje kugenda zirakora ibikorwa rero nyine bitari byiza. Igitega kw'ibahero rikuru rya Gitega umufungwa yahishwe arashwe n'umupolisi, umuryango wiwe ukaba urasaba ubutungane. Ni mu nyuma y'uko rero mu misi iheze hama haravugwa ibigendanye no gutoroka kwa Generali Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu yarabaye umushikiranganje wa mbere ararongora n'igipolisi cy'u Burundi. Bivuga yuko rero uwarashe by'umwariko yararashe azingarashe uyu Generali Guillaume Bunyoni kw'ibahero rikuru rya Gitega kw'igenekerezo ry'I14 Ndamukiza 2025. Umufungwa yarishwe arashwe ku munsi w'Imana kuko bigaragara muri quartier ya Nyabiharage hagati mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike, n'umupolisi igihe yariko nyine agerageza gutoroka. Uwishwe yitwa Jean Marie Hakizimana w'imyaka yegwa muri 29, yarapfungiwe nyine mu gasho k'igipolisi c'intara ya Gitega. Kuko rero bivugwa n'uwabibonye yaraganira na SOS Media Burundi. Hakizimana yari umufashero w'umufundi akora nyine ibyuma, yoba yarahunze mu gihe yari agiye nyine kwituma, yoba nyine yarakurikiwe na Caporal Chief Evode Louis niyo nsaba yaciye amurasa n'inkoho. Yararashwe amasasa abiri hanyuma nyine asogotwa inkota mu gikiriza. Niko rero bivugwa na nyina Fabiola niyo nkuru, avuga ko nyine ari ubwicanyi bukomeye cyane ku muntu yagirizwa kwiba itelefone gusa. Ayo makuru kandi aranemezwa na Jacqueline Ndayishimiye arongoye quartier ya Nyabiharage, avuga ko umufungwa yari yagirizwa ubusuma. Ikiziga cyo nyine cyakiye kirajyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere k'intara ya Gitega. Umuryango waratawe, umupolisi nyine aracidegembya. Fabiola niyo nkuru avuga yuko yaragerageje kurondera ubufasha rero mu ndongozi kugira ngo ashingure umwana wiwe nyine, ariko ko rero bitakunze. Arasaba ko hakogwa amatohoza yigenga kugira hamenyekane ukuri rero kubyabaye, kuko rero abona ko ari ubwicanyi bukomeye cyane. Umwana wanje ntiyigeze acigwa urubanza, yarakwiye nyine gucibwa urubanza, ariko ntiyari akwiriye kugandagurwa. Kubw'amakuru rero yegeranyijwe na Burundi News TV, nk'uko bigaragara umupolisi yamurashe Caporal Chief Evode Louis niyo nsaba ntiyigeze ahagarikwa kandi aracidegembya. Nta na kimwe kiratangazwa n'igipolisi canke ubutungane kuri iyo dosiye. Amabere ko arakogwa n'abapolisi yama yiyamirizwa na cane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi. Ayo mabi yongera ku rutonde rurerure nyine rw'ibirego byagirizwa inzego z'umutekano mu Burundi. Amashiramwe menshi aharanira agateka kazina muntu yaregeranyije kandi muri iyi myaka iheze ibitigiri byinshi by'abishwe by'abahohotewe bari mu busho, abanyurujwe ndetse n'abahagarikwa agasakisaki, kandi kenshi ababikora bakaba ataco binona. Ku bw'icegeranyo Amnesty International yarasohoye muri 2024 kibivuga nyine ukudahana ni ikibazo gikomeye cyane mu nzego z'umutekano z'u Burundi, nayo hagiye harashikirizwa ko rero bigiye guhinduka. Abanyagihugu nabo nyine baratinya cyane gushikiriza ibyabaye kubera ubwoba bw'ihohoterwa. Nk'uko bigaragara, umupfu Jean Marie Hakizimana gwibutsa ko rero hakenewe gucungera inzego z'umutekano kandi hakaba ubwigenge mu gisata c'ubutungane. Niko rero bivugwa n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu arakorera i Bujumbura, umugwa mukuru ubutunzi, ahari n'ibisata by'amashiramwe mpuzamakungu bya ONU n'intwaro. Nk'uko bigaragara kuri Rubohero rikuru rya Gitega niho hasanzwe yarafungiye umushikiranganje wa mbere Generali Guillaume Bunyoni n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi byose bihagaze gutya kandi mu gihe uno mwanya hakomeje kugenda hibazwa ibishobora kuzokurikira, nyine mu gihe byari bizwi neza yuko nyine hari n'imigambi ikomakomeye cyane yo gutorokesha uyu Generali Guillaume Bunyoni. Amakuru atugeraho nuko rero yarashe azi ko yarari butorokeshejwe. Mu gihe mu minsi yeze hagiye haravugwa amakuru yuko ashobora kuba yotoroka ibohero rikuru rya Gitega. Turakomeza kugenda tubarondera andi makuru agendanye n'ibikomeje kugenda bivugwa muri iri bohero, abivuga ko rero hongerejwe abacungera umutekano ku mvo zo kugira ngo hatagira abantu bashobora gukomeza gutoroka iryo bohero. Tugaruke mu kanya.